akantu bashira ngaho karahera karahera gashaka kandi donc nkuko turi usabye kajya gataro ndashaka gukorera ariko benshi maze kubona ubaswe bakundi anyo barabuzana ari ukagura kakamara n'indwi imwe gusa agashazara ngo nkurira ko iyi migozi ikoresha imigozi gusa nkushira ko yitaro yego byobyo donc niyo mpamvu sinida kubaje kubakoresha barayikunda kandi wanashakira nakomeye cyane irakomeye cyane rero ndakubwira rero nimvira ahubwo ko irakomeye ibi ntibikunda guhera n'ingoka urabona iki kirakomeye cyane ese nkabyari warutse ni bwoka no kuri n'iyindi sumeni shaje ni shasha irakomeye cyane ijya yindi utambutse irahera gutya inyahubwo utambutse wakize imisi utambutse igambera nk'igonzi gatonga ucyugira gutyo icisubira kiguma gikomeye aho ugambira niba dimingira baba barayikoze mu mapine nkaje y'imiduga baramufasha ngaha anye eja arashobora kwangaja benshi ku buryo akenera ati uciye ngaha amenye yuko nkora kwande mbe ni kwa arashobora kuza tukagukorera intuzeyi logo yiwawe ingene byose turabikora muri Ndufacom company hama ubu hariho n'igisata cyo kwiga icongereza ubu rero abakeneye kwiga icongereza kari mu memorize kugira urazoja kuri televiziyo ni radio nkuko nyene tukubwire tivuga mu Giswahili mu Congereza mu Gifaransa kandi marondegwa na journaliste bavuga ikirundi oya turashobora kuza twahi nk'ubu ndashobora kuza nahinduye ururimi kandi ndi Ndufacom acanza mvuga ngo hello how are you urumva ntakubwira byinshi ndakubaza ibintu byose biri ngaha Shalom bakunze ba Ndufacom TV turabaramukije no munsi ni wa munsi w'ikiganiro gira icyo ukora wubahwe aho twagiye kugendera jeune entrepreneur entrepreneur yo ngaha ayi mu Kinindo kuri Avenue Lendi hama tukaba twashitse kuri tele ahakorera twaravuze ko turashikira aho bakorera hose kuri tele tukaba twashaka rero tumubaze ivyo asanzwe akora mbega umujene entrepreneur dufite ngaha wewe urinde jewe nitwa Nivyimana Bibiane nkaba ndumukenyezi ndubatse mfise umugabo umwe n'abana babiri aziyongera ntaje nkaba nkora amasandare benshi bakunze kwita amakenya nkora ibyo abakenyezi n'ibyo abagabo yego n'abana ndabakorera yego ndabona vraiment gukora amasandare meza sufome y'ubukenya benshi niko babwitwa vraiment kandi ndabona urafise imashini zibikora mbega nawe urimo mu biha forme nkuko nyene uragira pratique ego ibi birato nije kubisanzwe nije ndabikora kuko nije natanguye kubikora nije nyene natanguye kubikora mugabo maze kubona isoko itanguye kwaguka niho naciye nzana hari mwabo nigishije hari mwabona haya akazi donc naciye nzana bamfasha kuko naciye mbona ko ntagishobora jeje nyene gusa gushobora guha abakiriya bose bansaba ibikwiye ego nabonye ukora forme zitandukanye mbega aya makwire ushirako birakorohera ingene ushobora kuyaronka bitakugoye nk'iki gihe mbona amadolari yazimvye birashobora kuboroha ingene ushobora kuronka ama product ukoresha ibikoresho nkoresha ntibyoroshe kubironka amakwire dukoresha hano mu Burundi ni make dushobora kwikorera hano mu Burundi nkayo nkoresha jewe menshi ava hanze ava muri Kenya na Tanzania bisigura yuko hari ababirangura babizana mu Burundi mugabishika mu Burundi byamaze kuzimba cyane kubera iki kubera ko bavuga ko idolari riguma riduga uko riduga nabo niko baduze yego mbega iyo badugije mbe nkawe kera byahora bizimbutse ubwo nawe ntubaciye ubiduza bivanye no guprofita isoko
ingene imedorari byifashe n'ingene urangura amakwire bivanye ingene babizana nawe ugaca ugira akantu ukubisemwo kugira uza kukigura nawe nyene ntave yoroherwa. Oya kubisanzwe hano muri kino gihugu mu bihe turimwo ibi bintu byacu dukora tubidugije nta bakiriya tworonka kubera iki ubu abantu ikintu bitaho cyane no kugura ibyo bafungura ibi by'iwacu ni nk'ibintu baza kugura mu nyuma rero kubera ibyo gufungura navyo bizimvye duciye tuduza nta bakiriya tworonka c'est vrai naradugije gatonya kubera urumva nyene ibikoresho biraduga nanje canduza gatonya mugasi cyane sinovuga yuko umuntu adashobora kubigura ntibizimvye cyane ego ubudede baburiho nabwo nubwo mutuma hanze umva donc buzana n'aya makwire cyangwa ubu budede mubona buriko buza buri mu masashe tubugura mu mapake hama nitwebwe tubwishirira ko ku makwire buva hanze nyene buva hanze buva Kenya buva Tanzania nimwe muca mubwiterera twebwe nitwe tubwiterera ko ngaha nyene ku birato n'ibintu kumwe ngo biragoye basha gukora biragoye kubikora ndabona hariho bisaba imashini nyinshi zishira ku ututuntu zishone tuno tuntu izi mashini mbega zose wewe urazifise ngaha canke uri muri babandi baca bagenda gukoresha hanze badafise imashini oya imashini zose ndazifise kubisanzwe dukoresha imashini zibiri iyi ni iponsa ijya nayo ni ishona aha anya mubona izi nyuzi ni ishona aha nayo kugira tubihe forme dukoresha ku kamashini gaponsa hama ubudede nabwo benshi bahora bakunda kwibaza ko twaba dufise imashini bushirako eka nukuri si imashini bushirako tubikoresha iminwe mu kubishirako amaboko nimwe mu byishirako kunyene yego dukoresha amaboko mu kubishirako ni igikorwa kitoroshe bisaba kuba ugikunze wumva by'ukuri ko ari ingabire yiwawe kinagoye basi mbega ngaha birashika mukagirisha stage abandi bajene bipfuza kugira ivyo bakoze nabo nyene kugira baryohewe n'ibintu ukora bakavuga ati ibintu nanje ndabikoze ndabona vyonyinjiriza ego turabagirisha hariho n'uwundi atahari hariho abo nigishije nabo nta uraja kugurura atelier yiwe kuko bose baca bakora ngaha nyene abo wahaye formation baca bakora ngaha yego bakora ngaha nyene nta uraja kugurura atelier yiwe biragoye kuko dufata ari nk'umuntu yaje kuvuga ko ashaka kuza agire stage afise nk'uburyo kugira nawe agende kubikora iwiwe ntiyarigeraza ngaha kugira umukoresha mbo nta uraza ambwira ati nshaka ngirishe formation hama nce nja kugurura ivy'iwanje abaje bamaze kugisha formation bose kenshi baca bakora ngaha abandi nabo banaragirishije formation barashoboye kuronka kandi kazi baragiye bimwe navuga nti ikintu cyose kishobora kuba ari ingabire yiwawe atari ingabire yiwawe urashobora no kubikora hama ntubibandanye yego ko murabona ko atari igikorwa coroshe hama iyo bikora uraronka ibintu bikubangamira mu kazi bitakorohereza na gatoyi akazi kama gafise inconvénient mbega wewe ni biki bigutangira kugira akazi kawe kagende neza ikintu cambere kintangira ni ikintu c'uburyo kubera iyo ufise indoto uba wifuza gushika kure hari igihe rero nk'ubu unye ushobora gusanga nk'ivyo mba nakoze mu gihe bitaba birasohoka hari igihe udasanga ndiko ndaproduiza ariko nayo nifuza yuko nshobora guproduiza ibintu vyinshi donc ikintu cambere kintangira nico ikindi kintu novuga ko cantangiriye ubwa mbere n'abantu barashobora kuraba ivyo ndiko ndakora bakavuga bati bamwe ntibemera ko ari je ndabikora bamwe baranca n'intege bakambwira bati nta mukenyezi akora ibintu nk'ivyo bikorwa n'abagabo ati ivyo navyo uzoshobora babaza igituma bavuga ko byo bikorwa n'abagabo gusa kubera babona ko ari akazi k'inguvu bakabona ko ari akazi k'ubucafu bagaca bavuga bati nta mukobwa nawe naho bacuronkera inguvu yego bagaca bavuga bati nta mukobwa yokora ibintu nk'ivyo onye ariko jewe narababwira nti birashoboka umukenyezi umukobwa ashobora gukora ibintu nk'ibi gikenewe ni kimwe gusa ni uguhindura ivyiyumviro kuko ivyo vyiyumviro bafise ni bimwe batureresha kera donc mu gihe tugezemwo umukobwa agomba guhindura ivyiyumviro kugira ngo nawe agire ico azanye mu muryango yega nk'umukobwa nkuko bivuze umugani wawe nk'umukobwa kugira wiyumvire iki cyumviro tijewe ngombe nzokora ibirato mbe umukorodone nicare nkora ibirato by'abagore n'iby'abana n'iby'abagabo mbega
ivyo vyumviro urisire ko wabikuye kwirigara warigaza ko kimwe n'abakobwa kugira uronke ivyumviro nk'ivyo canke ivyumva wabikuye kwirigara ry'abagabo kuko abagabo nibo bavuga umugambi ivyo vyumviro wabikuye hehe tutabeshanye iki ciyumviro cyo gutangura gukora ibi bintu nta nahantu na hamwe nagikuye ukuntu vyagenze nkiri muri Humanité mwaka wa nyuma nararaba ukuntu umuntu wese usanga n'ukuze ariko arasaba amahera ya bisi atakaza afise yarahejeje Humanité nkavuga nti Imana jewe ibi bintu ntavyo nifuza ko bizombako ndabwira Imana nti nkaheza Humanité akazi kose uzompa nzogakora hanyuma niho mpejeje Humanité naciye ntangura niyumvamo gukora ibintu by'ibidede byo mwizosi niho natanguye gukorera rero ibintu by'ibidede byo mwizosi abagira byose bari ko utari kubwira abagira byose n'abagira mariage n'abantu basanzwe nkabambika nabikora mu budede canke mu bitenge amakoriye ampanye n'amahereni ibintu nk'ivyo hanyuma niho niyumvamwo nararaba muri ville bijya birato by'abakenya nkavuga nti none bitwege ndushobora kubikora kubera iki tuguma duzana ibintu bivuye hanze gusa kandi bikatuziba hama mvuga nti jewe rero ngira nihe ihangiro ryo kubikora ko naravyumvamo nkumva ko ndabikunze cyane niho naciye ntangura kuja kuri YouTube kuko kuri YouTube hari ko ibintu byinshi cyane ca ndandika nanditse ndabona ko nshobora kuronka video ya mbere ca ndabisuiva ibinyigisha yego etape par etape hanyuma niho rero nabona ko ico gihe nari nkiri nkumi nsubiye inyuma gato hama mugabo sinarinze ahantu nshobora kugurira ibikoresho niho naciye mbaza umumama umwe acarambwira ati muri vira ahantu babikora ca ndagenda aho hantu ca ndababwira bampa amataro yo hasi yo guhonyorako barayankatira ndabaguriye ndabishikanya ngaha ndabishira ngaho sinashoboye guca ntangura ico gihe naciye nitegurira mariage kibabaje ibyo bintu byapfuye ubusa sinashoboye guca ntangura kandi gukora ivyo birato hama maze kuba umugore niho nashitse mu rugo ndabwira umushinga ntaye wanje yuko numva nifuza gutangura gukora ibirato arambwira ati ntuzotangurira he ko mbona ngaha mu Burundi ati abantu benshi babikora ni naho nzi mugabo by'ukuri ndumva ko ndabishaka niho haheze igihe narabonye ahantu buguru yateriye baragira ibintu byo gushona ibirato bagakora n'amasandaro umuntu yaraje ava muri Tanzania hama nce ndamubaza mbega umuntu ashaka kwiga bigenda gute acarambwira ati uraza tuvugane ca ndagenda ndamubwira ko nari nifuza kwiga acarambwira ati mugabo uzoriha minervare ati kuko iyo umuntu yize atariha ntamenye ikiguzi c'ico kintu akamaro kacu ca ndavuga ati ni sawa ca ndagenda ndabibwira umugabo wanje acarambwira ati nta ngorane uramubaza arangaye acarambwira amahera byose aba kugira ngo nshobore kwiga niho rero naciye ntangura kwiga navyize mfise n'inda y'umwana wa mbere hama nahamaze novuga nko amezi 6 ukiri muri formation nkiri muri formation baca barambwira ati kugeza ubu ko tubibona wamenye swate ukore ngaha canke ugurure ivy'iwawe ce ndamubwira ati ico nifuza nuko no kugurura ivy'iwanje kuko deja nari namaze kumenya aho ivyo bintu biva naho babikura ingene babikora ego ntivyari vyoroshe kuko izi mashini ibi byose mubonana na kimwe nari mfise kandi guca ndonko mutahabwo nyene vyari bigoye mugana avuga ati nzoza ndagura kimwe nkore ibihuye n'uburyo mfise yego nuko vyagenze subiye ku ico kintu cyuko hari nawe ushobora kugirisha formation abandi mbega nabo barihisha cyangwe korera Imana ndabizi mu bantu bose maze kwigisha nta numwe ndarihisha mugabo ubu ndifuza yuko ikindi gihe nagirisha formation umuntu nzomurihisha sinzomurihisha yamuvuna mugabo nzomurihisha kubera iki kime bambwira aho nigiye ati ikintu cyose umenya agaciro kaco ari uko uzi ko wakiruhiye yego donc nzomurihisha nzobarihisha gusa sinzobarihisha yabavuna mugabo nzobarihisha yego ibintu birakaze vraiment none burya uko ibi birato by'abakobwa ko ndabona ntibiriko bimwe na biriya by'abantu zenya by'abagabo nibe ntibishobora kunganya ndibata ntibishobora kunganya nibihe bisumba ibindi be kubisanzwe ibi birato by'iwanje kuko abantu bose bashobora kuza kurangura ngaha byinshi biri ku ibeyi imwe iby'abagabo n'iby'abagore mugahagaze kurangura ntibija ku ibeyi imwe ko murabizi yuko ibinye d'abord bifise akazi kanini cyane gusumbya ibinye ego
hariho ibizimvye nk'ibi vyinshi novuga nka vyinshi ngaha ni 20.000 mugabo hariho nk'ibi ibi biba bizimvye kuko nkaya n'amakomande y'abantu kenshi ndabikora ari amakomande y'abantu kuko biba ari birato bizimvye atari umuntu wese yiyemeza kubigura ari byo vyibi urabona ko biba bifite akazi kanini yego ivyo navyo iyo umuntu ashimye kuzana komande yiwe turavugana yemeye ko ndayikora bivaye n'amahera ndamubwiye nca ndabikora ukorera kuri komande canke hari n'ibyo ukora ugashira ngaha kugira ngo bigume ngaha abantu baze bagure nyene hariho ivyo nkora biguma ngaha mugari umuntu ayizanira amafoto yiwe akambwira ati je nshaka iki kirato aho rero niho nca nkora ivyo onya abara amakomande abitwara ndashobora gukura muri telefone ifoto nkabwira ati je nkeneye ikirato kimeze uko ego nk'ibi vyose urabona ibi na amafoto bandungikiye yabara amafoto bandungikiye bonyene bakuye ku ma application yandi nka Pinterest ahandi kuri YouTube barandungikira ifoto hama nkaca ndayikora ego none ko mbona ngaha urakoresha n'umuriro ndabona ko ukoresha n'umuyaga nkuba nyene wovuga mbe kwanza ni wawe cyangwa urapangiye abantu oya ndapanze urapanze ego mengo birakuruhisha cyane kuriha aravamwe nyene harimwe abakiriya nyene urariha umuriro ukariha gupanga donc aka kazi karimwe agasigarana kanyuka urumva ntushobora kubandanya ikintu utabona inyungu yacu ego iyo nshoboye kuriha aha nkorera nkaca ndiha n'umuriro nkahemba n'abakozi nico kintu ca mbere ushoboye guhemba abo mukorana hama ukariha aho ukorera ukariha n'umuriro nico kintu gikuru ivyo navyo aho bigeze ubu ndashobora kubiriha kandi nkabona ko nsigaranye utuntu duke kugira ngo nshobore no gusubira kugura materiel bien sûr ego hama nagomba zikindi kibazo mbega nk'umujene entrepreneur urabona abanyeshuri bize ni benshi bariga ama université bariga baraheza za humanité master bicaye ngaho birirwa bavyuka baryama barabafilme basubira kandi ugasanga mbere ntibabuze n'uburyo botanguza nk'ubwo we watanguje mbega wohanura iki abo bajene entrepreneur bakazoza bicaye atace ko barakora wo babwira iki nka wewe ingene ugiye ku mayanga ingene watanguye ataco uri kugeza aho ugeze zisaha nk'impanuro woba ko batokwishinga bicaye muhira ngo barindiriye akazi ka leta murabona ubu uravye mu mabarabara abantu biga ni benshi cyane nibaza ko leta idashobora kuduha akazi twese ntibikunda niyo mpamvu nababwira nti wewe ni wiyumvire muri wewe ikintu kikubiramwo ikintu wiyumvamwo ikintu ushobora gukora ni waciyumvamwo uca tangura simpaka ngo utanguze umutahe munini tanguza mukenya mbere biranoroshe ukiri ni wanyu hoho ntarasi ubutanga ntanzu ubupanze ujya mutahe nyene watanguje inyungu zo turakuramwe uzozurongereza wongereza gushika naho kapitale yawe ikura ni naco ciza cyo kuba ahantu ukiri wanyu ukiri ushobora gukora ikintu kigashika kure ukazoshobora kugira mariage hari ikintu washitseko mu buzima ego na cyane cyane yuko abakobwa benshi bizera ivy'abagabo ntaco no benshi ntaco nokora ikinzogenda iyo biri iyo zuzuye siko bikiri niwabona isigeze siko bikiri okay turagushimiye reka dushimire umuntu vraiment abantu bacicaye muhira w'abakobwa bakivuga ati cyane mukora akazi ugaza wumva ngo nakabagabo n'uyu unyamushe ko yatanguye kumubwira ati nivyo abagabo ariko barabikora kandi niho burya abantu iyo bakora guca intege ahubwo ni uronka inguvu yo kubereka ko bishoboka ivyo bintu ego twobwira abakobwa ndetse no muri rusangi n'abandi bose vraiment mureke na jewe barabibona ko yatanguye naje sinikuye yatanguye nuko nyene nituronderera hamwe reka tumushimire vraiment uko tugenda tubazanira ibintu bibungura ubwenge cyane cyane abajene abantu baguma bicaye muhira ngo batinyubutse nakazi kanyu none reka gusa tumubaze uwo shobora umukeneye ashobora kuba yashimye ibikorwa byiwe
hari uza gukenera kwaza kuzokora formation, hari uzokenera kugushorera kurangura woduhereza adresse bakamenya ndetse bikunze na nimero yawe ukayitanga kugira ngo bashobore kukuronka byoroshe. Jewe abo kwifuza kurangura canke kunshorera naho yo bari pera imwe canke sinzi ibindi baba bifuza ari formation nkorera mu Kibenga Avenue Lundi numéro 55. Numéro ya WhatsApp yanje ni 69 178 496 69 178 496. Okay, mwazumvise Facebook page page bashobora kubisangako nimenyekanisha, yanditse menyekanisha baca babibona kuri Facebook. Ego nta rundi rubuga ufise? Oya, ntariho shosire nayo sinyipibriya ko ibintu cyane. Okay, murakoze. Reka ikiganiro cyacu kigere ngaha, tubashimira abantu mwadukurikiranye, mwakoze cyane, turabakunda kandi mukomeze mudushigikire. Yari Ndufacom TV. Yego yageze ngaha uyu mwene wacu mu jeune entrepreneur akora ibintu byinshi cyane kandi bikomeye. Yego turabashimiye, yagerageje kuducira ku mayange ibintu byose akora, kandi turaguteye intege muri Ndufacom company, kandi turaguhamagaye muri Ndufacom company dukora ibintu byinshi. Uzoze tukugururire page, tukugirire YouTube yawe tuyimonetize, uduracisha ku ibintu by'iwawe byose turabikora, yaba Facebook, yaba kuri Twitter, yaba kuri Instagram, kugira nawe ntuzotahire gushira ko gusa, ahubwo nawe uzoza urahembwa, abantu bazoza baragufollowinga. Ibyo byose karibu muri Ndufacom company, ibyo turabikora vraiment. Dukora ibintu byinshi, kubakora mariage turagira ibintu bya gufotora, gukamera, turadandaza ibintu by'imiduga bya location, nukuvuga ibintu byose uzibikenewe. Karibu muri Ndufacom, kandi ntugenda gutyo baragusigira 3% canke 5% zero nico waje gukora. Twebwe ntitwemera kugenda gutyo, ariko arazana hari abariko baramufasha ngaha anye eja arashobora kwangaja benshi kuburyo akenera ati uciye ngaha amenye yuko nkora kwande mbe ni kwa arashobora kuza tukagukorera intuzeyi logo yiwawe ingene byose turabikora muri Ndufacom company. Hama ubu hariho n'igisata cyo kwiga icongereza. Ubu rero abakeneye kwiga icongereza kari mu memorize kugira urazoja kuri televiziyo ni radio nkuko nyene tukubwire tivuga mu Giswahili, mu Congereza, mu Gifaransa. Kandi nazo kumarondegwa na journaliste bavuga ikirundi. Oya, turashobora kuza nkunda ndashobora kuza nahinduye ururimi kandi ndi Ndufacom. Bacanza mvuga ngo hello how are you, urumva ntakubwira byinshi, ndakubaza ibintu byose biri ngaha. Nicyo gituma dushaka ko mwoza kugira mushobore kuza kongera ubumenyi bwinshi kandi ntibivuna. Hama turasozereye ngaha yari Ndufacom company yashitse ngaha tuzoba dusubira ikindi gihe nk'iki. Ciao ciao, je nagitanze ari niyo ngabo Dieudonné, nadushimiye Aisha hamwe n'umutumire wacu Nivyimana Bibiane. Ciao ciao, bye.